tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Yes. Kwa Mungu narabasezeraniye ko tuzofata umwanya wo kuganira ibijyanye n'intambara z'imiryango. Niho nari ngeze, twari tumaze kuganira intambara zibiri. Hari intambara imwe nagomba uzoca ufata umwanya wo kuganira, ariko no munsi nkemera nashize ikindi kintu ku mutima nipfuza gucishamwo imbere yuko kwa Mungu hagera. Haleluya. Nico ntise impamvu zo kuzana abandi kuri Kristo Yesu. Impamvu zo kuzana abandi kuri Kristo Yesu. Nasanze mu ishengero rya Kristo harigishwa ibintu byinshi cyane. Mbere twigisha inyigisho zitandukanye zo kwizera, inyigisho zo kugwana intambara mu kwizera cyangwa intambara z'impwemu, tukigisha kubiba, twigisha ibintu bitandukanye. Mugabo bake bafata iki kigo bakagira topic, bakagira inyigisho kugira ngo cigishwe ishengero umuntu wese amenye impamvu. Niyo mission ikomeye cyane twasiganywe n'umwami hano kuri Inosa. Byumvikana ko nimba hari ivyigwa byategezwe kugaruka inshuro nyinshi mu ishengero, ni iki kigwa cyo kuzana abandi kuri Kristo Yesu, kuko niyo mission dufise hano kuri Inosa. Rero muzonyihanganire, sinahamagawe gukora uko abandi bose bakora, nahamagawe gukora uko Imana yantumye gukora. Rero ukazokumva nzanye ivyigwa bimwe bitamenyerewe kwigishwa mu ishengero, uzonezere kumuhamagara Imana yampaye ngo ndabigishire impamvu zo kuzana abandi kuri Kristo Yesu. Praise God. Alors, ukwiye gutahura imbere yuko ninjira mbere mu mpamvu, ukwiye gutahura ko kuzana abandi kuri Kristo Yesu ni gikogwa Imana yahaye ishengero. Ni gikogwa Imana yahaye ishengero. Imana igikogwa igifise ku mutima, kandi nicyo gikogwa cya mbere Imana ifise ku mutima gusumba ibindi bikogwa byose. Hama Imana mu buntu bwayo kirafata igikogwa yifuza canke kiri ku mutima gusumba ibindi bikogwa byose, iki gitereka mu maboko yacu nk'ishengero. Ivuga ati mwebwe abo muzogirira imbabazi bazozigirirwa, abo mutazozigirira nabo ntibazozigirirwa. Iri jambo rirakomeye cyane. Bisigura ikibi? Ibi bisigura ngo umuntu uzoraba ukumva umugiriye imbabazi, ukumva umubwira ubutumwa bwiza, uwo muntu uzomukiza. Umuntu uzoraba nawe ukumva ati nakazi kiwe nibandaniza ubuzima bwiwe biramusha, uwo muntu uzobufunza imbabazi hejuru y'ubuzima bwiwe. Arashobora kuzoronka undi muntu amubwira ubutumwa bwiza, mugabo wewe uzoba ni nkaho umubwira ati genda muri Gihenomu ndakurekuriye. Mugabo Imana ishimwe kubw'urukundo rwa Kristo rwasuzwe mu mitima yacu. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya ko ni igikogwa twahawe n'umwami. Kuma ari igikogwa twahawe n'umwami, ukwiye kuba umuntu ari seriye kuri iki gikogwa. Ukwiye kuba umuntu akiriko n'umutima wiwe wose. Ukwiye kuba umuntu kabisa akiriko n'umutima wiwe wose. Si n'igikogwa dukwiye kudisikita ko ibintu birebire. Ni igikogwa dukwiye gukora, kandi uko nyine twubaha akazi ahantu dutonda ibikogwa dukora tukavyubaha. Iki ni igikogwa ukiye kubahwa, kujya wubaha akazi kiwawe. Si igikogwa cyawe wihaye, mbwa ni igikogwa cyawe wahawe n'umwami. Rero umwami amaze kuyiguha, ni igikogwa ukwiye kubaha, kujya umubosi yo guhamagara hama akakwangaja mu gikogwa cyiwe, hama akakubwira ati uzorunkorera ibi nibi nzoguhemba. Umwami Yesu yaduhaye igikogwa kandi atubwira ko tuzohembwa inyuma y'iki gikogwa.
atubwira ati igikorwa nimwagikora neza, inyuma y'ubu buzima muzohembwa, muzokwambikwa ibitsibo, muzokwakaka nk'inyenyeri. Inyuma y'iki gikorwa hari impembo zikomeye cyane. Mugabo hari impembo ku bantu bubaha iki gikorwa, bafata nta nkama iki gikorwa hama bakagikora ku munsi ku munsi. Rero nagomba, murabizi ndiko ndigisha igikorwa, singomba kuja ahantu ho kwikondana, ngomba kuja ahantu ho gutahura ivyo utahura ukora kugira ubikore. Amen. Ijambo ry'Imana ntiza kukwigisha ivyo usanzwe uzi kandi ubayeho. Ijambo ry'Imana riza kukwigisha ivyo ukeneye kugira ubeho. Sinzi ko muntahura. Ndashobora kuba ngomba nigisha ibintu utarigera ukora n'umunsi n'umwe. Mugabo naho ngomba nigisha ibintu utarigera ukora n'umunsi n'umwe, ijambo ry'Imana ryaje kukudisqualifier. Ijambo ry'Imana ahubwo ryaje kukubwira ubundi buzima ukwiye kongera ku byo usanzwe ubayeho. Amen. Ni vyiza je numvise ikintu umwigisha akanyigisha ikintu ntasanzwe mbayeho, ndanezerwa cyane kuko cyanumva umuhamagara Imana ishakako, cyanumva ivyo Imana igomba kuri jewe, cyanumva ko Imana hariho aho tugeze iranezerewe, mugabo hari indi ntambuko ishaka ko duterana nayo. Muri iyi sezo canke muri iki cigwa kigufiya kiza kumara umwanya nyene, Imana irafise icyo ishaka kuri wewe. Umvira iki Imana kiravugana nawe. Imana hari indi ntambuko ishaka ko muterana, ishaka kumuterana intambuko iyihe, ishaka kumuterana intambuko yuko ugira intambuko nawe yo kuvuga ubutumwa bwiza, yuko nawe uronka iminyago. Birababaje kumara imyaka 10 ukijijwe, mbere mvuze myinshi cyangwa 5, reka ngome mfata amezi ukijijwe, mugabo ukaba udafise intahe uvuga ati je narashikanye kuri Yesu uyu cyangwa ujya. Ubundi imwe mu ntahe zikomeye wabwizwa ko ufise n'abantu washikanye kuri Kristo Yesu. Rero simvuze amezi umaze ukijijwe cyangwa imyaka, mvuze ko zimwe mu ntahe zikomeye wategezwe kuba ufise n'ubuzima bw'umuntu bwahindutse biciye kuri wewe. N'ubuzima bw'umuntu bwari kuraje mu mahonero wahindukije buza mwijuru, bufata inzira yo kujya mwijuru biciye ku buzima bwawe. C'est très important. Tumaze kwakira Kristo Yesu, c'est très important yuko umuntu wese muri twebwe, peu importe imyaka yiwe cyangwa icyo asanzwe ari, ukwiye kumenya ko hari igikorwa tubwirizwa n'umwami cyo kuzana abandi kuri Kristo Yesu. Kandi n'igikorwa nagomba kukwigisha akantu bwa mbere, ni igikorwa cyo kubahwa, ni igikorwa ukwiye kubaha. Igikorwa rimwe na rimwe hari igihe tucyubaha bivanye n'uwakituraze n'uwakiduhaye. Hari umuntu yo gutuma ati genda unkorere iki ukagishiramo umwete mwinshi, hari undi muntu yo gutuma ati genda unkorere iki ukagikora bibayabaye. Rero iki gikorwa turimwo kirakomeye cyane, ko ni igikorwa Imana yaduhaye, ni Imana yadutumye mu vyimburwa vyayo, yadutumye mu murima wayo kugira ngo twimbure abantu bayo tubazane mu bwami bw'Imana. Kandi abo tuzogira imbabazi bazozigiririrwa, muga aho tuzofunga imbabazi kuri bo, abo bantu vraiment tuzoturungisha ubuzima bwabo mu mahonero. Rero raison ngome mvuge ni nyinshi, mugabo nibaza ko ndaza kuvuga nka 5 zonyene. Hari amarezo menshi kuvuga inkuru nziza, mwana ndaza kuvuga nka rezo 5 zonyene. Rezo ya mbere yo kuvuga inkuru nziza ni kubera ni itegeko ry'Imana. Kuvuga ubutumwa ni itegeko ry'Imana. Somera uri kurandika ahantu vyandike, kuvuga ubutumwa bwiza ni itegeko, si choix tugira, ni itegeko ry'Imana. Ni ikintu Imana yadutegetse gukora, ni itegeko ry'Imana kuvuga ubutumwa bwiza. Somera muri Mariko 16 umurongo wa 15. Arababarira ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Aha muri biye gifaransa bavuga ngo aller et prêcher. Bavuze ngo genda muvuge, genda muvuge, genda muvuge. Nta shwa baduhaye, ni itegeko. Batubwiye ngo ni mugende hama muvuge. Iyo umuntu akubwiye ati genda, nakubwiye ngo
uvyiyumvamo cyangwa ntuvyiyumvamo. Iri ni ijambo rishobora gukoresha umusiperiya wawe akakubwira ati genda kandi ukora iki. Imana nk'abana bayo iduha itegeko, itubwiye ngo genda muvuge ubutumwa bwiza, genda muvuge. Ntibatubwiye ngo genda ukonvenke, bakubwira ati we genda uvuge gusa. Igikorwa cyacu ni ukugenda no kuvuga. Igikorwa cya Mwemu Yera ni ugukonvenka abantu, bivuga ngo uwo niyaza azobemeza iby'icyaha n'ibyo kugororoka. Mwemu Yera niwe afise igikorwa cyo kwemeza abantu iby'icyaha n'ibyo kugororoka. Igikorwa cyacu ni icyo kugenda no kuvuga. Mu yandi majambo, igikorwa kivuga butumwa wagiye ukavuga wakoze nata abantu wowe washikanye kuri Kristo Yesu. Kuko igikorwa twebe twahawe ni ukugenda hama no kuvuga, hama tumaze kuvuga Mwemu Yera reka iryoshe acatora ayo majambo agakonvenka abantu, akabemeza iby'icyaha n'ibyo kugoroka byo muri Kristo Yesu, hama abantu bakizera bagakizwa. Igikorwa cyacu, itegeko duhabwa n'umwami ni ukugenda hamwe no kuvuga. Praise God. Ugiye urakoze, uvuze urakoze. Hari ibintu bibiri tugira, turagenda hama tukavuga. Mwese sizi ko mutahura icyo cyo kugenda, urava muri place wari urimo hama ukagenda ufise mu vyimviro ngiye kuvuga ubutumwa. Amen. Kubera nta numwe yirirwa atagiye, twese tuguma tugenda. Mugabo mvyuse ndashobora kugenda ku kazi, ngiye ku kazi. Ndashobora kugenda ku ishure, ngiye ku ishure. Ndashobora kudesida kujya kuvuga ubutumwa bwiza. Aha rero izi ngendo ziratandukanye. Rero bivuga ngo genda hama muvuge ubutumwa bwiza, genda muvuge ubutumwa bwiza. Mwene majambo, umuntu wese mu buzima bwiwe yarakwiye kugira ingendo zivuga butumwa. Simvuze kuva ngaho ngo uje mu misozi quelque part, mugabo gufata kanya n'amaburi 10 minutes 30 minutes isaha uvuga ati ndagiye muri iki gikorwa nasigiye n'umwami cyo kuvuga inkuru nziza. Ngiye shobora kugira ibintu byinshi, shobora kumubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu majambo cyangwa nkamwemvita mwishengero akawumvira ubutumwa bwiza. Iyo bica hose muri ivyo bibiri nagiye hama nanavuze. Imana ishimwe cyane. Narivuze ngo Imana ishimwe cyane. Genda uvuge ubutumwa bwiza. Haleluya. Icya kabiri, kubera umwanya wanje ariho amaverse amwe ntaje ndavuga, mugabo murashaka kwandika Jean 20 verset 19 gushika kuri 21. Naho nyene tubwira kugenda no kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Vuga ati kuvuga ubutumwa bwiza ni itegeko. Sindabumva. Vuga ati kuvuga ubutumwa bwiza ni itegeko ry'Imana hejuru y'ubuzima bwanje. Kuvuga ubutumwa bwiza ni itegeko nahawe n'Imana. Basha si itegeko ry'igihugu. Igihugu urazi ko gishobora kudesida tunyene mwese umuntu wese yisansumisha. Ni itegeko ry'igihugu. Ni nayo periode turimo. Abantu bose ubikunda utabikunda baraza bakadodora ugurura isansumisha. Kandi ibizokwirikira nkamwe uciye aruhande iryo tegeko uzokwitwa umugarariji. Ni itegeko ry'igihugu ryonyene. Hari ibintu bizoguhana, hari igihe cyose hatanzwe itegeko hatangwa n'ibihano inyuma yavyo. Ibaze ari itegeko ry'abantu ry'intwaro turaryumvira twese. Bavuze ati kwa gatandatu nibikorwa rusange nta muntu umwe gushika saa 5 azoba ari karakora mwibarabara. Imodoka zose babika mu nzu, ibikorwa byose bigahagarara. Kubera iki? Itegeko rifite ubushobozi bivana urivuze. Haleluya. Ibaze mu nzu wanje jeje nyene ndashinga amategeko kavuga ati mu nzu wanje nta muntu numwe ariko gutaha hejuru ya saa 4 z'ijoro tutari kumwe, tutasohokanye. Nta muntu numwe ariko gutaha hejuru ya saa 4 z'ijoro. Kandi umuntu wese aje kuba mu nzu wanje ari oblige gukora ivyo nashinze, bimunaniye acarondera yaje kuba. Ni itegeko. Ku ishure baduha amategeko.
kwishuri baduha amategeko hatubwira ati utegereza gushika saa moya n'inusu kwishuri. Icyo gihe twe twashika saa moya n'inusu. Saa moya n'inusu zigeze utarashika inkoni n'amanota akagenda. Akubwira ati mwishuri kirazira kuvuga, ufite ibyo kuvuga byinshi mugabo ukagumuhoza. Kubereka mwishuri kirazira kuvuga, shaka ubura umuntu. Bari Imana itegeko n'ikintu gikomeye, mugabo mwumvirize Bibiliya nayo iri cyatubwiye ntibadupropose, ntibatubwiye ngo mubishaka cyangwa nimubishaka. Ubwami bw'Imana bwaduhaye itegeko, nimugende muvuge ubutumwa bwiza. Turashoboye kubaha itegeko, ibaze mu nzi wanjye bashoboye kubaha itegeko ry'iwanje, mu gihugu dushoboye kubaha itegeko rya perezida, aho hanze aho mukora hari amategeko. Mugabo Imana kubera itariki ya Siliveya gutya n'inkoni hejuru yacu, umenga ivyo yavuze twobifata minenegwe. Mugabo banu Imana yatubwiye ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza. Ntiyanavuze ati ababizi n'abatabizi. Yavuze ati umuntu wese amaze kumva ubutumwa bwiza akajya kuri Yesu akumva ingene aryoshe, nimugende muvuge inkuru nziza. Itegeko. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kibaza kunsasuma narababajije, none kubera iki munsasumye muzompiki? Bati ibyo sikibazo ciwawe. Baguha cyangwa bataguha ni itegeko rya leta. Turavuga ati ni mumbaze rero. Haleluya. Hari itegeko rimwe na rimwe rigiye batabaza ibibazo. Hari igihe mutadiskita ibintu kanaka. Imana itubwiye ati are preshe nta bibazo byinshi twirirwa turabaza. Turagenda ama tukavuga inkuru nziza. Haleluya. Vuga ati ndagenda nkavuga inkuru nziza. Icya kabiri, mpamvu tuvuga ubutumwa bwiza. Kuvuga inkuru nziza priorite ni priorite y'Imana. Priorite mu kirundi no vyita gute? Icya mbere priorite iki mariko muravyumva? Ku Mana nivyo biri priorite. Kuvuga inkuru nziza ku Mana nivyo by'agaciro, nivyo mu ndondera ijambo ry'ikirundi abantu soma ijambo ry'ikirundi menshi. Haleluya. Niyo priorite kuvuga ubutumwa bwiza. Ngomba ndekuraje abantu bamwe bari Imana. Murabizi ko ku Mana ikintu kiraje ishinga suko wogira mariage. Ishobora kuba ari prayer yawe. Nga Imana iraje ishinga n'abantu bataravuga ubwa kabiri. Irababaye gose n'abantu bataravuga ubwa kabiri. Ku Mana burya ibi vyuma mubona ngaha si priorite kuri yo. Izo ne mubona ngaho si priorite. Irikora niyo si priorite. Ku Mana priorite nuko abantu bava mu isi bakaza mu bwami bw'Imana. Nivyo ari priorite ku Mana. Nivyo ari priorite ku Mana. Ibi vyose dushoboye kugira vyose bigamije ikintu kimwe, kutwubaka kugira inkomezi nizihere ngahama tuvuga ubutumwa bwiza. Alors urabizi ibi Imana rero igira priorite, twebwe tubigize priorite uri blessed, urahezagiwe. Ibi Imana igira ivya mbere, ubigize ivya mbere urahezagiwe. Ibi Imana igira ivy'agaciro, ubigize ivy'agaciro urahezagiwe. Bone Imana Bibiliya ivuze ngo mwitware ku bwami bw'Imana no kugoroka kwayo, mwibaza mu vyimviro vy'Imana ifisiki. Imana ivuze ngo mwitware ku bwami, mu vyimviro vyayo mwibaza ko ifisiki. Ikintu ca mbere gikomeye mu bwami bw'Imana, buge ntimugire ngo nibindi, nuko umuntu umwe ahinduka ava mu bwami bw'umwijima akaza mu bwami bw'umuco. Ico kirakomeye cyane. Witwararisi ico, Imana ivuga ngo ibisigaye ni inyongera. Bone Imana murazi usomye mu vyakozwe n'intumwa, n'impamvu Imana yahaye mwemu yera ishengero nugira ngo bagire ubushobozi hama bavuga inkuru nziza. Myandi majambo ibi vyose Imana igenda iduha, Imana iguhaye amafaranga, icyo yashaka so kuguha amafaranga, yashaka kumbure bikorohereze kuvuga inkuru nziza. Imana iguhaye iki cyanke kiriyo wasengeye, burya mu muvyimviro vyayo irikirarondera ni gute uyu muntu no mworohereza mu buryo bukwiye kugira akora iki gikorwa. Ni kumwe kwa wa muzabu unabigisha mbere muri Yesaya. Bibiliya ivuga ngo narakurimiye ndakuzitirira
ndakugira ibintu byose bikenewe kugira uzokwama ivyamwa. Mu yandi majambo, ivy'Imana ikora haruhande yacu mu buzima bwacu, protection n'ibindi, igamije ikintu kimwe, kwiki ikintu kiri ku mutima wayo twogikora tukazana abandi kuri Kristo Yesu. Nivyo biri mu mutima w'Imana. Ibi biri mu mutima Skrovalia. Mwibaza ko Imana vyayoroheye gutanga Yesu? Mwibaza ko Imana cyari ikintu cyoroshe gutanga umwana wayo kinege kugira ngo abantu bakizwe nawe? Ni cyari ikintu cyoroshe? Mga bivanye n'ingene ishaka ko abantu bakira, yaramutanze. Ntivyari vyoroshe. Mbwa nta yindi nzira ihari kugira abantu basubiye kwiyunga n'Imana, kugira abantu bagaruke mu buzima. Nta yindi nzira ihari keze itanze umwana wayo Yesu Kristo. Ibi rero wano Imana, ukuntu Imana irisereye kuri ivyo bintangaza ingene twebwe tutarisereye kuri ivyo. Imana irisereye gose kuri ibi bintu. Je nguma nimvira ko ibi bintu mbere wo biprioriza akabishira imbere. Nguma nimvira ko atakiza na kimwe yokena. Ni kwizera kwiwanje vraiment. Nguma nize ko atakiza na kimwe nokena. Nguma nimvira ko twosubira kubona vya bitangaza bimwe vy'abakuri ba Eliya. Ibikona bizana ibintu. Nguma nize ko twosubira kubona ibitangaza vya bindi biteye n'ubwoba. Kubera iki? Turiko turareponda kuri besoin Imana ifise. Haleluya. Ni priorité Imana. 1 Timothée 2, 3, verset 4. Nicho kintu cha mbere Imana igomba frère. Timothée 2, 3. Ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Haleluya. Igomba ko abantu bose igomba ifise icyifuzo ciki. Igomba ko abantu bose bakizwa. Igomba ko abantu bose, my God, navuze ati Seigneur uragutse cyane. Igomba ko abantu bose bakizwa. Igomba ko abantu bose bakizwa. Ishaka abantu batesese Satani yakubise akagirira nabi. Ishaka ko bakizwa biri mu mutima wayo. Igihe cyose dutonze hano gusenga, yamefise mu mutima ni gute mbega abantu baratahura icyifuzo cyanje, bakoranye ikoraniro ry'abera, mbega baratahura icyo gihe ngomba, bo bariko barareponda ku kintu kiri mu mutima wanje. Every Sunday tuba turi hano, eske bajya abantu bariko barareponda, bari mu mutima bafise ibyo jewe mfise. Impamvu y'ikoraniro ryabo ni iyo bafise niyo nanje mfise. Ugukorana kwabo batahura uko je ntahura ikoraniro. Bivuga ngo impamvu Imana yatanze izi ngabire zitanu, abapastori, abavugishwa, intumwa, abavuga butumwa, ati aba bose nabigisha, impamvu Imana yabatanze ngo nugira ngo ishengero ribe ekipe, niko ishengero ritungane, hama ngo riheze rikora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Umva impamvu dukorana, nugira ngo udakomeye akomere, nugira ngo wacitse intege asubizwemo intege, nugira ngo ugeragezwa asengegwe. Mbwa ivyo biheze ngo bace bajya kugabura ivy'Imana. Umva toujours Imana ishaka ko cya cyifuzo kiri mu mutima wayo gitoregwe inyishu n'ishengero. Ishaka ko ishengero riponda kuri icyo cyifuzo. Imana nicyo gituma turi ishengero ryari igihe turiko turareponda pani vyo twe dushaka ku vy'Imana igomba mu mutima wayo.